Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Ubuheruka muri Murikira Ukuri. Ico niwe kimfasha karengana kwa Mariza. Muzokwama komisiyo. Muzoshima. Gute. Ati gute. Ibyo nzovyimenyera. Imbere yuko dukorana narabanje kumutomorera neza ko jewe mfise ligne editoriale kandi ko atamusi numwe kandi web TV zoposta ibitaye kubiri nayo jamais. Urarinda wa mukobwa we? Ari uranzi. Vyahavuye bigenda gute? Ya ngakera mwambi. Warufrene ku kirenge neza. Aho hari kera shangiritera nkarisama. Uwamajigo yarahongotse yose wa mugabo. Ewe kadura cyarimwo. Ushatse wotwibutsa ka kera ukavumba. Kashare kareka. Mama no bashaka kuyamenya abatwenzi. Ubu mugabo no kuyandaza wa mugabo. Ukebuke nyene kujya ntiyabivumbagaze nyine menyera. La maîtrise la puissance. La puissance derrière. Warambiza kabuye kabagabo sha wewe. Aho gukaga kakunzuga share kakunsu. Gute ko twahebanye. Yo. Ya dosiye mu butunganigeze. Nubu niyo mvuye. Ntabwo bibaza rero ngo ndaryama gasinzira. Reka ndabizi. Wosinzira gute gasha. Nukugwana nyene ntavyo kuryamira wa mugabo. Mbeshaho. Kugira ngo biyoroshe. Nuko yene namaze gutimba takikintera ubwo. None bigitsi. Na cyane cyane ivyuko bagusubiza inzu yawe. Naramaze kwitura ubutungane rero. Ubu ndindiriye ico bazombwira. Aha nari nazindutse kugira ncinja kuraba. Je ku kazi mvuyeyo. Ndizere ko batazokugora frema. Numva vyumvikana cyane ko batoce bagutwara inzu yawe. Reka mwambire kareka kuvuga ivyo. Hagira ubanza rumaze kuja mu butungane. Kwihuta niba bikirimo. Ndabizi ko bitoroha none bakubwiye ngo iki? Bashe bambwiye ngo ajye amafaranga yose Sandra yanyurije ategeza gusubira mu kigega cya izine yose atana nari mwivuyemo. Mara yanje we none Sandra ko batamutoye. Bibaza ko ayo mafaranga yose yo cavahe. Iya basizogorane zabo mugenge. Akazi bafise nukuyagarura vyakunda. None ivyo gusubiza inzu yawe navyo ni gutega mana yaje. Ngo ni maka y'amafaranga aboneke yose. Jewe anashima nari nabasabye ko wonyemerera ayo mafaranga nkaza ndayariha bukebu. Ariko urumva uwo muzigo frère. Gamwambi uwo muzigo naho uremere nteza kuwikorera nyene ntakundi. Ko ntwakana ko Sandra ari umugore wanje. Basi barabe bagusubiza inzu yawe hama uyazo yarihe witonze. Nanjye nivyo nasavye wangu. Bambwiye ko bagiye kuvyiga. Ngo bazobisha ufu. Yego kabisa. Twizere ko ubutungane buzokwisubira ko ukaguha inzu yawe. Espero. Mana enfin nukuri. Igo. Akazi turahevye turagaheza nukuri. Ah oui, c'est vraiment super. Chef, reka turakagabe ndi cyatwogaje byo duhara. Oya base simvuze ko tugahejeje. Tuhejeje kuno munsi. Akenjo karaturindiriye. Sha mugare ndakubwiye imatosi yubaho ndagahana. Je akazi twa dufise today. Nukuri ko imari sense ko twogahejeje. Sha franchement naje atavye kubesha. Sinanibaza ko duhava tugaheza vraiment. Ibiganiro bibiri na publicité zitatu. Et surtout ko byose twabikoze bien sana. En tout cas. Urana nubu noza nibindi. Ashe no birara ko ndabikora. Kubera ukuntu nukuri biri fast. Nukuri hasi numva ko ndusha. Nukuri ko Imana. Je waho sindimwo. Nta bindi twosubira gukora. Wowe uri gurushafisa amaraso ashushe. Apikanye. Ni kubera ko ijob nkora ndayifana sana. Kuba ho turose ibyuma bishaje. Naho noranda akora montage. Nukuri ko Imana ntaso. Mukama ndagowe woho nitwarumwe studio ya vrai uzohavurarayo nzoshire gitanda. Entre temps Igo simperutse kuraba ama commentaires ubona bimeze gute? Jesse se bakuraba ngo ndawe ko badutuka canke badutera amashuko. Ndagusavye urabumbwira ivyo bavuga kuri Kan Web TV. Ashivye byo ntumye nibito. Okay. Ashe telefone yo iri tayari hinge ndawe. Wabonye. Raho no kuri kwimana. Kan Web TV ejuru cyane. Okay. Nawe Kan Web TV nta yindi TV iregera kubiganiro. Okay. Sicha kuribone. Komane yanje ndajohe unushaka kwibatsa.
Banzurindire genda gake mbe ko wihuta. Ehera uyu nawe. Uyu ngo kanwe TV ni professionnel. Ngo ntaho idashika kwiba komera kwibanga murazi umwuga. Okay, wow. Nubibona none. Bashe ibintu n'ukuri biratera amakubaje. Hewe kandi ibi vyose ni kubera tuvuga ku madomeni yose y'ubuzima bw'irusange. Ego vraiment antukanisho gikuru. Mugabo bien sûr nama materiel dukoresha antukana urabona yuko ari nk'abandi. Ngaho rero bakoranya abashefa televiziyo mbere hitings. Arashasha no mu be queen. Ko bivuga nko gufyina. Wibaza ko kan web TV tari mu zambere. Pana mu zambere gusa. Je ndababwiye ku ma TV en ligne, kan web TV irazika zose. Muce mwishima nawe. Oya rigira ndakubaze bazi tugigera bamenye ko ari ya mbere kwanza. Nanahi rusange bose siyo baraba. Nimwigirisha gose nkuko umenga namwe ntavyo muzi. Oya shakwine harakantu bibagiye kongera ko nawe. Ko ariyo TV ari nyikoresha ivyuma by'igicu byambe kandi sha. Bana muranwengeje. Nigashakanye. Kwari wewe la boss wa tigishusha. Aho ushaka iki? Hano urabukangurira me écouteur sans fil. Ariko gashakwine. Mu mafaranga uhembwa kwa mwami. Byakunaniye kwiguriza écouteur. Uyashanda gusavye izingurira. Amafaranga yose nahembwe nayaguze telefone ya byanki. Okay. Ariko gakwine. Urashobora gufata umushahara wose ukagenda ugiye kugura telefone. Unyumvire nawe igoro nukuri. Unyumvire uyu mwana dutumye. Batanguye. None ingorane ziri he? Amafaranga sa yanje sindayakoze ico shaka. Uranyumvira ariko. Je numva bitwengeje. Twenga ni waruhura bireka. D'ailleurs ntiminakura. Negucyukara. Wanyemereye none kungurira. Shakwine. Nukuri vraiment nta mafaranga mfise. À vrai dire. Nukuri vraiment. C'est vrai. Ayo nari mfise yose nukuri nayaguze kadonza guwo mugenzi wanje. Uwo mugenzi ushobora kuvuga karuta kuzine waguriye kado. Ninde gakanye? Chondo. Oui chef. Ngwano sha ico ndakwibariza ko turi muri pause. Ngo tuyage gatoyo. Ego toyo naho hatoba muri pause. We uri chef n'ukuri unkeneye wo mpamagara. Oya naho ndi chef sinogutesha akazi. Ndazi ko usanzwe ufise na kenshi. Asha. Ivyo nivyo. Akazi ndagafise kabisa. Mugabo rero jewe ivyo nivyo nikundira. Hakudakora nokora mugabo. Ego. Shacho. Wewe vraiment mu bakozi mfise ngaha kuri izi. Je nibaza kuri wa mbere n'ukuri. Urakoze chef. Nukuri akazi na karonse ndagakeneye. Asha nzogakora pe. Oya nivyo. None gacondo. Ko nashaka kwigurira agaparcelle gashaho. Ntawo kandangira. Ushaka kugura parcelle? Bo umuntu ayibajije nibaza ko atoyibura. Ego shacondo nukuri wo gukoze. Kandi rero naho mvuga agaparcelle. Burya nshaka parcelle niniga. Yego hamwe nyene nubaka inzu ikwiye. Sigara n'ikibanza kinini. Okay. Asha félicitations kabisa. Yego uratandukanye n'abandi basore bubu. Gute gacondo. Dutandukaniye kuki? Abandi basore usanga baca bagura imiduga kugira abe bariyerekana nyene. Mugabo we vraiment urandyoheye n'ukuri. Oya bof ni imodoka nzoyigura mugabo nashaka kubanza kubakira vira mama wanje na sister baryoherwe nabo. Shatoye. Vira nyene. Kutanga asho afasha kadeni gafadika. Kubera ikinori ndagufata ideni kugira nubake. We urandonderera gusa. Nzokubaka nongere ngure n'imodoka tade nifashe rega. None sibisanzwe. Byakwera. Shato. Ushahara wujera bwo ngaha kuri izine. Burya byokunda kuko ivyo byose. Ariko shaconde. Aje ubona ndi umwana. Uwo mushahara wo uvuga. Nukuri mu misiza nta nuwo nzoba nkija kuraba. Waratsinze muri rona rero? Ati muri rona. None ayo mafaranga wo yakura he? Erega condo bundishera wa izine. Ndahitse. None hajya funderi wibaza ko byoca byijana kujya nyene. Ibiki byijana?
none ntaza yaratanguye gukora aho nyine yatanguye gukora niho nanje nca nangura kubomboka ico bita komisiyo mama toyo ivyo nivyo utanguye ibiki ntanguye ugira utangure gukora nka Sandra ipureka kungereranya n'ujya mukoshikazi w'umuseruko shatoyo ndagusavye ntuzuheze nka Sandra vraiment nibaza ko ivyashikiye Sandra byo kubera iciko urasara none je w'umuhungu w'abarengero ushaka kungereranya na bijya bivume vy'abaseruko abaseruko nibivume gute gatoyo oya vraiment oya cyo nk'ivyo bintu birambabaza cane none bikubabaza gute amabi bakoze bari bazi ko bizokwijana bajya baravumwe wanka wemera mviriza toyo numviriza burya ingorane zagiye zirashikira usange ahanini zavuye ku burongozi bubi aho rero urabuvuze uburongozi bubi bwabo bagesera nyene babaseruko oya none ugira abaseruko bose bari ndongozi nje ndabizi aho ugira utangure kubavugira uzi nivyo bakoreye imiryango yacu oya jewe ico nanka nuko bafatira mu kivunga burya haba mu baseruko canke mu barengero urasangamwe abeza n'ababi umviriza cone jewe rero ubwo bubi bw'abarengero ntabwo ndabona uravyumva kandi nta n'uburiho we hari ubwo ubona ndakubwire gatoyo hamwe ufata umwanya ukayaga n'abaseruko ego nukuri nibaza ko utobandanya uvuga ivyo umviriza cone jewe nubwo turi abagenzi ntibibagire ko ndijera wayizina jewe toyoyo nyaga na bijya bipfu vy'abaseruko nta mwanya mfise wo gutasha urazi none gatoyo igituma nguma ndakubwira ko n'abaseruko bababaye nuko nafasha akanya ko kwicarana nabo tukaganira bikwiye ivyo ni ivyawe mbisa ndakubise we bigi urihe ko nakubo we bigi namaki garudagara ati namaki kumamagara nk'utewe mbega ndakubazi uracyari mu gitanda aya masaha wabiki wa love sha mvuye muri repetition dushe cyangwa ndiryamira rudaga uwo ninde yaguhaye kato wari wahebuye ko jyatabona n'umwe yo mpakado ngire rero meze ndabe asha kubadida asha nayitekereza gute cyane asha bicara ngare rero ku gitanda ubanza uzime neza nkwereke eko banza wakire je rutakabona ninde yo mpakado akira vyakweri ni gwanje garudaga ni gwawe ninde guhaye undi yimwe barinde atari wa mushiri wawe baravutse urabyini gwasho era abantu uzi akira oya mbwira neza ishiri wanje yegwaye badutegure nyabura harike wosanga hari ikintu cyo kurya tuje dusangira urabumeko tukani wa love hamwe no sanga ari ikintu cyo gufura kuri turasangira merci none naze mwahuriye agira ngo yiguhe ngene vraiment atakimvugisha sinari niteze quelque chose de sa part umve nari ubuhugu wenda kubwira sheri wawe nawe ukavuga nati none hari undi mushefisi atari nati kandi nawe turabizi urya nakubwiye neza ko atigukeneye ahubwo uhume ngo uribumva akirashari ko reka kwigisha okay cyembona kushatse kuvuga kanyenye oho bigini byo mukobwa nyine yabaye gute ahubwo wewe nyene wabaye gute ahubwo wewe nadi umurondera kwiki ko yakweretse neza ko atigukeneye uri mu biki wewe danamondikira message mugabo nanyigira swe ko nati frère akwishura akurondera kwiki mbe kutavyumva ndagukeneye kundu nkunda wa muhungu umviriza rudaga jivyo nibikunda kandi nyine narabimubwiye neza ko bitakunda kwanza niyo kado vraiment uyimusubitse baby ubwo ni bakuroze umviriza nyarutse gutekura turaye kwanza birimo oya umviriza karudaga sino isambura kandi nayitwara oya si one love kabisa ndagusavye uyimusubitse je rudaga iryo kosa ntaryo nukora big bazitekura turabe birimwo aya umviriza yitekurire wowe nyene kuko je wapi vraiment si one love kabisa naco sikaze mu mpaye uruhusho nayo yayitekeye gasha ntuze ya big wamu nanjye ndabe ko ibi bintu hewe urazi ko ari amaje de corde ya gitari bashibye ibintu yavyimviriye gute araza ugwayesha urya mukobwa araza kwegera kuri kwiba big surivuga ngo no twumve surivuga ngo no twumve subira wava wankimirya y'igitari ya original nkuko
oya vrema oya ikado vrema ni guyanje me oya nukuri nayo nutwara anyeri yuriga yuhava yibaza yuko je namwemereye aha none ubuzwa niki kumwemerera reka uburofasha big iyi misi yose nadi atakwishura nubona ko yaguhevye umugabo nyine je biratanga kuntera amakenga tahura urazi imisi yacinda mwandikira atanyishu aha sha big jam ivy'inkundo biramuhanze ni mu bice bizokurikira ubu naho ni wa mwatosomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko nko dusanzwe tubimenyereye reka tuanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mwumvirije ikiyago kiri hagati ya kanyenyeri na Alice n'ikihe cigwa mukuyemwo intererano z'uno musi tuzihere kuri Moise niyo nkuru wo muri commune Bugendana ku mutumba wa Nyakero aho bita mu Ruyenzi yagize ati ku bwanje icigwa nkuye mu kiyago ca Alice na kanyenyeri ati nuko imbere yo gufashwa na kanaka twobanza kuraba ingaruka mbi ivyo tuzanira mu nyuma hama dusanze atangaruka mbi vyozana tukavyakira na cyane cyane kubigema ati kuko kenshi baba bashaka kubagura ati nivyo baba babahaye ati twese rero dukwiye kwigira kuri kanyenyeri n'ukuntu yavyitwayemwe akabanza gukoresha ubwenge imbere yo kwemera gufashwa undi munywanyi yatwandikiye niyo nizeye Rodrigue w'inzobe ububanza muri commune ya Gihanga ku mutumba wa Mpanda muri village ya 5 yagize ati numvije ikiyago ca kanyenyeri na Alice harimo icigwa cuko umuntu wese akwiye gukora igikorwa ciwe agashiraho ingingo ngenderwa ko zishobora kumukingira no gukingira igikorwa ciwe ati kandi akegeza kure ivyiyumviro bibi vyamuganiriza Blaise ku mutumba wa Bwica muri commune Muyinga yagize ati ikiyago ca Alice na kanyenyeri kitwigisha kwihagarara ko ntiduhendwe n'abafise amafaranga ngo adukoreshe ivyo bishakira bitari vyiza ubu naho ni wa mwatosomera intererano mwacishije ku muhora wa WhatsApp turabona Emery w'Imuramvya aho yagize ati numvije ikiyago ca kanyenyeri na Alice turabona ko batahuye ikirango gwaruka vy'ukuri ati kuko hari gwaruka babona amahera bakamerereza bagashaka gutunga vuba batarinze kubira kuya batarinze kandi kubaza umutima ingaruka ivyo bizobazanira ati twari dukwiye gukora akazi ku neza nk'inyungu za benshi tutitayeho inyungu zacu Evariste ndayikengurukiye w'Ibururi muri commune Matana ku mutumba wa Bihanga yagize ati ikiyago ca kanyenyeri na Alice kiranyigishije cyane ukuntu twoja turigenza imbere y'abakoresha mu kwirinda gukora amakosa kubera inyungu zabo nubwo baba baduhemba amahera yabo ati dukwiye kwirinda kwemerera ivyo tubwira byose ati kuko iyo rugeranye ku bwa mbere baraba wowe wahenzwe na karengo umubosi kizira kumutuka ntigizira kumubwiza ukuri Reka intererano z'uno musi tuzirangirize kuri Norbert ava muri ntara ya Bururi aho yagize ati ikigwa nakuye mu ico kiyago nuko umuntu wese yokora ibijanye n'umwuga wiwe agakora ivy'amategeko amusaba ati ntaca twagwa uko yishakiye ngo nuko uwabimusabye ariko aramufasha agaca agomba kumukoresha amakosa na karengo uheza kugoka ibigori bikera ati ndakeje cyane kanyenyeri ku ngingo nziza yafashe yo kutagira ku mohe y'umubosi wiwe reka intererano z'uno musi tuzigarukirize ngaha ubu naho ni wa mwatosomera akabazo gice mweje gukurikirana akabazo nakagakurikira mbega kuyaga nawo mudasangiye umugwi hari ico bifasha mu gihe muri kahise haba harabayeho ibibazo ndasubiramwo mbega kuyaga nawo mudasangiye umugwi hari ico bifasha mu gihe muri kahise haba harabayeho ibibazo akabazo murakumvise mukamusho mushikiriza twandikiye kuri ya nimero mumenyere ariyo 61 ubusa 9 eka nawo wowe wifuza kwironkera igikino murikira kuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp twandikira kuri nimero 61 ubusa 9 tugaheza tugagushiramwo mushobora kandi no kubanda mudukurikirana ku mbuga zacu zo Facebook na SoundCloud imbere kurangiza reka twibukanye ko cya igice cy'amajana 797 muri gwa rukurikirana bw'igikino Murikira Ukuri murakoze naho butaha cyari igikino Murikira Ukuri Murikira Ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru Shikiriza